kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu cete candikiye Abaheburayo igice ca 4 cose. Abaheburayo igice ca 4 cose kuva ku murongo wa mbere ushaka ku murongo wa 16 handitswe ngo nuko ko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa ko acerewe, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima y'abaryumvise. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, nk'uko yavuze iti, nk'uko narahiranye ishavu ryanje ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Naho yari yarahejeje ibikorwa vyayo uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko haraho yavuze ku vy'uwo munsi w'indwi nk'ibi iti, Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose, kandi na hano ngo ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Nuko rero, kuko bubikiwe bamwe ngo babushikemwo, ariko ababanje kubwirwa ubutumwa bwiza babujijwe kuwushikamwo no kutumvira Imana. Yongera gutoranya umunsi, niwo uwo munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cane giheze, nk'uko tumaze kuvuga iti, uwo munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu. Kuko yaba Yosuwa yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwa nyuma ivy'uwundi munsi. Nuko rero haracariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko uwushitse mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse ibikorwa vyiwe nk'uko Imana yaruhutse ivyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, ntihagire umuntu agwa akurikiye icitegerezo ca babandi co kutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zombi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivyo umutima wiyumvira, ukagirira imigabo. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa, biragaragara imbere y'inyonga y'izotubaza ivyo twakoze. Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tugumye rwose ivyo twizera tukavyatura. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko ni uwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa, uri kuranyumviza uri wenyene canke abatwumviza mukoraniye hamwe muri benshi, nkundi ndakubarire nti uyu munsi ni umunsi w'akaruhuko kuri wewe. Imana ishimwe cane. Hariho umunsi ibihugu bimwe biruhuka, mu bihugu vy'Abarabu bakaruhuka, vy'idini bemera idini rya Isilamu biruhuka ku munsi wa gatanu, hariho abaruhuka ku munsi wa gatandatu bawita umunsi w'indwi, hariho abaruhuka ku munsi wa Mungu, abandi bawita uwa mbere w'iminsi indwi. Uko uwita kose, ico ni igihe co gufata umwanya wo kuruhuka no gusenga ku bw'ayo madini. Ariko nkundi ndakubarire ngo uremeye kubaho mu karuhuko, mu kazi uruhutse, mu vyo uriko uracamo uruhutse. Imana ishimwe cane. Iki nico kibanza cawe. Imana yaremye umwana w'umuntu, imurema umunsi wa mbere umwana w'umuntu awutangurana n'akaruhuko. Imana ishimwe cane, kuko ivyo Imana yaremye vyose yabiremye ku munsi, kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Ku munsi w'indwi iraruhuka. Umwana w'umuntu atanguye kubaho umunsi wa mbere avyutse, burira buraca. Umunsi wa mbere wari umunsi w'akaruhuko. Imana ishimwe cyane, yatanguranye n'akaruhuko. Haleluya. Imana iragomba ko uba mu karuhuko. Imana agomba kugendera mu karuhuko, ubaho mu karuhuko.
udahangayitse naho uri kurakora ibikorwa biremereye. Imana agomba kuguha akaruhuko. Imana agomba kubugirwa bugirwa n'akaruhuko. Imana ishimwe cyane. Yesu yarakuruhiye. Yesu yarakubiriye icyuya c'amaraso kubera kuruha, kubera kubabazwa n'ibyaha byawe, kubera kubabazwa n'ibyakwabaza. Bibiliya tubarira ngaha isozera ngo kuko umuherezi wacu dufise, umuherezi mukuru dufise, atari udashobora kubabara natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose nkatwe, yamara we nta cyaha yakoze. Mukundwa, wizere ico Kristo yakoze. Wizere ico Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Kuko ngo yarabahaye akaruhuko, yarabahaye igihugu c'isezerano bavuye mu buja, ariko ijambo bahawe ntiribavanga no kwizera, bituma bataruhuka, ahubwo barizungurukako, ntibashika ku ntumbero. Bari bafise amasezerano meza, bari babonye ibitangaza bikomeye muri Egiputa, ariko ntibashika mu karuhuko, kuko ngo Imana yarahiye ngo ntibazokwinjira, kandi yarabahaye akaruhuko. Imana iragomba kubona ukwizera kwawe. Wizere icyo gusezerane, wizere icyo Kristo yakoze, wizere ko bishoboka ko ukira, bishoboka ko bigenda neza. Utangura umunsi wizeye ko bigenda neza, uheze umunsi aho ugiye kuryama, banyumviriza ari mu ijoro, aho ugiye kuryama uryame wizeye ko buca. Imana igufitiye ibyiza, kuko ibyiyumviro igufiseko ni iby'amahoro, si iby'ibyago. Imana ihabwa icubahiro. Imana igushoboze wegera intebe y'ubuntu ushize ubwoba, kugira ngo uronke ikigongwe, ubone ubuntu bwo kugutabara mu gihe gikwiye. Igihe gikwiye, Imana nizi igihe cyo kugutabara, ariko igihe utarabona ugutabarwa, uruhuke mu gikorwa Yesu yakoze, akavuga ngo birarangiye. Ijambo wumva urivange no kwizera. Ntuvuge ngo ivugire nani, ntuvuge ngo ivyo nivyo mu Bisirayeli, ntuvuge ngo ivyo nivyo mu bihugu biteye imbere by'abatunzi, ntuvuge ngo ivyo nivyo abize, ivyo nivyo abamerewe neza. Iri jambo ni rya boss. Oh haleluya. Uyu munsi iravuga ngo kuko yaba Yosuwa yarabaruhuye, ntiba yaravuze ubwa nyuma ivy'uwundi munsi. Uyu munsi aho wumvirijwe, uyu munsi aho wakira ijambo, uyu munsi ntibatwara itariki, ntibatwara ko ari kwa mbere cyangwa kwa kabiri. Cyo bituma mvuze n'uyu munsi w'akaruhuko kawe, uyu munsi wo gukirizwamo, uyu munsi wo gutabarirwamo, uyu munsi wo kwishurirwamo, uyu munsi wo kugirirwa neza. Imana iguhezagire. Simbujije umuntu gusenga ku munsi munaka uko wizera. Muga ndazi abakristo baba mu bihugu batemera umunsi wa gatandatu, batemera umunsi wa Mungu, mu bihugu bemera umunsi wa gatanu. Ntucureka gusenga ngo nuko ari umunsi wa gatanu, ariko ko ari wo munsi rose uje imbere y'Imana. Kandi nawe utoronka n'uwo munsi, iminsi yose ikubera iminsi yo kuvugana n'Imana. Mu gatondo uronsa akanya, saa sita uronsa akanya, mu ijoro uronsa akanya, hagati mu ijoro uronsa akanya, mu gicugu hagati uronsa akanya, kare kare mu gaturuturu, abazinduka saa 9, aho abakesha ijoro, abiyugarana ahantu, igihe aronsa akaryo, ugira umwanya wawe n'Imana yawe, uvugane nayo. Ariko kandi nawe utoronka n'uwo mwanya, aho uri kurakora uvugana nayo, wumviriza. Kumwe Yohana yari ku kizinga Patmo ageragezwa, bamushize ahantu kumenagura amabuye. Umunsi w'Umwami Imana ntibatori wariwo, umunsi w'Umwami Imana ngo yumva ijwi. Ndakwifurije kumva ijwi rikuruhura, ndakwifurije kukogwa ko n'ukuboko kugutabara, ndakwifurije kubona inyinshi y'amasengesho yawe. Uronke telefoni kuba ari byiza, uronke email kuba ari byiza, uronke message ya telefone WhatsApp, uronke message, uronke agakete, uronke inkuru yuko bya bintu byakunze, yuko bya bintu byishuwe. Uyu munsi umenye ngo ni umunsi w'akaruhuko kawe, ni umunsi w'ugutabarwa kwawe. Wizere Kristo, wizere ko akubabaye, ntiwiyumvire ko ari kure yawe. Yavuze ngo ndi kumwe nawe gushika ku mpera y'ibihe. Ari kumwe nawe mukunda, ari kumwe nawe aho hantu, ari kumwe nawe aho hantu, aho nyene, aho kwa muganga, aho uri, aho hantu hababaje, yaba mwibohero, yaba kwa muganga, yaba mu biro, yaba imuhira, yaba mu rugo, aho
aho uri hose, yaba mu rugendo, yaba mu ndege, aho uri kuranyumviriza hose, mu bwato, kuri moto, mu muduga, mu ndege, kuri igare, ku maguru, mu ishuri, aho uri hose, mu munsi mukuru, mu kigandaro, aho uri hose, uyu munsi niwumva ijwi ryiwe biciye kuri twebwe canke abandi, uhoraho akugenderere, kuko Pawulo avuga ngo Imana ibingingira muri twebwe ngo twuzure nayo. Imana iguhezagire uyu munsi kubera umunsi w'akaruhuko, ejo kakubera umunsi w'akaruhuko, hirya y'ejo kubera umunsi w'akaruhuko, indwi kubera indwi y'akaruhuko, uku kwezi kukubera ukwezi kw'akaruhuko, uyu mwaka ukubera umwaka w'akaruhuko. Mukundwa, uhoraho akugire neza, akugire neza, nawe uzuvuge uti uhoraho yarabikoze, yarampaye akaruhuko, ko hariho akaruhuko kabika abantu b'Imana. Niko biri, abantu b'Imana asangwa wizera ko umuntu w'Imana umenye ngo yakakubikiye, uraza kukabona, uraza kubona impera y'ugucoka, uraza kubona impera yo guhangayika, iherezo ry'ubwo bugaragu wagenze mu myaka 40, imyaka 20, imyaka 10, imyaka 2, uhoraho kwinjize mu gihugu cyawe cy'isezerano, mu kazi wari wizereye, mu rugo wari wizereye, mu kibanza wari wizereye, muri bwa butunzi wari wizereye, muri ya proje wari wizereye. Urakoze kudutega yombi. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza. Nkundira ndagusengere mukundwa, nawe muri kumwe, nawe uri wenyine canke uri kumwe n'abandi. Uhoraho ndagushimiye ijambo ryawe, ndagushimiye kunezerwa no kuturuhura, ndagushimiye kubw'isabato uteguriye abantu bawe, akanya ko kuruhuka Mana, bidahagaze ku munsi uyu canke urya, bidahagaze kuri iyi saha canke irya. Kandi warabariye Mose yuko umunsi w'isabato, umunsi w'akaruhuko, batazoja gutoragura amano, kuko bazoronka incuro 2 kubw'akaruhuko. Mana, ndamwifurije kuronka incuro 2 ariko aranyumviriza, incuro 2 ko yahisemo kuruhukira mu ijambo ryawe, yahisemo kuruhukira mu gikorwa Kristo yakoze ku musaraba, akavuga ngo birarangiye. Ndamwifurije Mana kuronka incuro 2, umwe kuronka incuro 2 vyahora ruhira abone binyaruka, aho bahora bamutevya abone binyaruka, nkuko hamwe Mose yaja Imidiyani, haleluya, ise akabaza abakobwa bazi Pora n'abandi ati mbeko muje kare, ati hariho umuntu yatugwaniye abatubuza kuvoma. Ndasenze ngo uhoraho ukugwanira binyaruke, utahe kare, usume kare, ushikane kare, uheze kare, ivyahora bikuvuna, ivyahora bikuraza amajoro, binyaruke, 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 binyaruke. Data, urakoze kumvise ugusenga kwacu, urakoze kubimukoreye, urakoze kubw'intahe tugiye kumva. Mana, umushoboze kubandanya yatura ivyo yizera. Haleluya, abandanye kuguma ivyo yizera kandi avyatura, umushoboze kandi naje unshoboze. Ni mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.